icivugo canke amajambo nyasangiye namwe tuza kuyasanga mu gitabo c'Umusiguzi. Ngomba mvuge ibintu kumbure dushobora kuba tumaze igihe twumva canke umaze kumva si ubwa mbere canke ushobora kuba ubwa mbere, ariko nshaka ndakujane ibwina muri ivyo kugira ngo wiyumvire. Ndaguha akanya ko kwiyumvira, nivyo bikorwa vya minsi yose dukora. Izi ntahe mwumvise, ushobora kuba uri mu bihe ukirengagiza ivyo bihe urimwo, ukagerageza kwiha ibintu biguhumuriza canke bikuremesha. Ushobora kuba ufatwa n'amasinema, amafilme canke n'ibindi kugira ngo wiyibagize ibihe urimwo, ariko ivyo vyose si umuti ugufasha ibihe uburimwo. Praise Jesus, hallelujah. Muraza kuntunga, ndaza kuvanga ikirundi n'icongereza kubera ko maze imyaka hafi 21 ubwo rurimi ariko nirigwamwo, nirwo njyamamwo, nirwo nsoma, nirwo nandikamwo, ni gwinshi cyane, ariko muraza kunyihanganira ivyo nza kuvuga mu congereza ndabisha mu kirundi. Icigwa canke umutwe w'ijambo ni ibihe, seasons. Bwira mugenzi wawe uti ibihe. Seasons. Ikibazo ca mbere nshobora kubaza imbere yuko mvuga ibihe, ninde ngaha yoba yarigeze kugira umurima canke ashobora kuba afise indimo ariko ari muno munsi? Duze ibiganza barimye muri hano. Iri shengero ryarahezagiwe n'umwungere wanyu n'umurimyi. Haleluya. Ninde yoba afise gahunda mu gihe runaka ariko ategura urugendo mu kwezi kuza mu gihe runaka, ufise programa runaka, projet twese? Sawa, ivyo bica bidufasha kugira ngo tubashe gusobanukirwa neza. Rero iki gitabo c'Umusiguzi ntituza kubisoma, ariko kivuga ikintu cose ko gifise igihe cagenewe. Ikintu cose munsi y'izuba, ikintu cose, tuvuze cose, ikintu cose kibaho, wewe, ibikoko, ibiremwa vyose, gifise ikintu, gifise igihe caco cagenewe. Mu Kirundi hariho n'ijambo bavuga ngo ibihe bigirane. Ibihe ni ijambo twese tumenyereye. Mugabo unkundire, winjire mu vyiyumviro vyawe, urabe nyuma ibihe uvuyemwo, igihe uvuyemwo. Niko ndavuga ejo, uhere ku munsi w'ejo ugiye mu gitanda, ugiye kuryama, wari uvuye mu gihe runaka. Uno munsi hari igihe runaka utanguye, hari igihe rero kindi kikurindire ku munsi w'ejo. Turi kumwe? So iyo rero tuvuze ibihe, bigenda birabisikanya, buraca bukira, tukava mu bihe tukaja mu bindi. Hari igihe twirengagiza nk'ishengero, nk'abakristo, kutitwararika kumenya ivy'ibihe, ukamenya ntibituraba, ukamenya ntitubinezwe. Ukwezi guheze none, umwaka waheze none. Ntitugire isuzuma, ntitugire evaluation yaho twari naho turi, ngo tubashe kubona aho tugiye canke tugiye kuja. Ishengero ry'Imana rirafise aho ryavuye, rirafise aho riri uno munsi, bene data. N'ishengero turafise naho turiko turaja. Mvuze ishengero ndiko ndavuga umubiri wa Kristo muri rusange, ariko kandi ndavuga n'ishengero rya Minevame. Munafise aho mwari, munafise aho muno munsi, kandi imbere haraje. Nimwitegurire igihe kigiye kuza. Reka ndabisubiremwo, hari aho mwari, hari aho muri, hari aho mugiye kuja. Bwira mugenzi wawe uti itegure. In English, equip yourself. Ngomba ndabahe rero ibintu bine bibafasha kwitegura. Sinza kuvuga cyane ku bihe twarenganye canke ivyo turi muno munsi, ariko ndaza kuvuga kubigira bibe. Ariko nukugira ngo ubashe kumenya ibihe bigira bize, ni viza kutahura ibihe uri kuracishwamwo canke twacishijwemwo.
umwami wacu Yesu Kristo abitubwira mu gitabo cya Matayo 24 ntituza kuhasoma, aravuga ivy'igihe ciherezo, aravuga ivy'ibihe bigiye kuza. Uno munsi abashakashatsi cyangwa ubushakashatsi n'ubuhinga mu basomyi ba Bibiliya abasesanguzi biragaragaza yuko ibihe byavuzwe n'umwami wacu Yesu Kristo imbere yuko ava muri ino si biriko biraba. Kimwe ni ibiriko birabeshika bene data muri Myanmar country, habaye umutingito nyamugigima itarigera ibaho kw'isi, iri kuri 10,000 dog, nuvuga ngo hamwe isi ijugumira gutya. Abantu bari uri kuraba muri televiziyo bati no ibindi ko ndabona birashoboka, ukabona inzu ndende ama etage 30. Imana ihezagire abarundi tuko turiyumvira ivyiyumviro vyiza byo kuzubaka ni vyiza, ari ukabona etage ndende amahero yatwaye amamiliyoni, ukabona ibintu amabarabara, ukabona ibarabara ahantu hari barabahindutse umwonga. Ibihe bene data, ibihe ivyo twabwiwe hazi imyaka 2025 biriko biraba. Imbere yuko umenya ivy'ibihe utegeza kubanza kumenya insobanuro yavyo. Hari ijambo twese dushobora tumaze kumva canke tuzi mu Kigiriki benshi bafise kuba vyita, mugabo hari ibihe bibiri Bibiliya itubwira. Igihe ca mbere nico twita Kairos. Kairos ni gihe, n'umwanya mu Kigiriki n'iryo jambo ahanini bivuga igihe runaka, opportunity runaka ibonetse canke ishitse canke izoza. Turi kumwe? Harimwo no kumenya, ukiyumvira no kwitegurira ibihe bigira bize. Umwami wacu Yesu Kristo mu gitabo cya Mariko ijambo rya mbere yavuze ngo igihe kirageze, igihe kirashitse, nimwihane. Hariho isaha, hariho umunsi, hariho ibihe twari turindiriye. Usomye muri kino gitabo Abisirayeli bari bararindiriye, bari barabwiwe na basekuruza babo, barindiriye ivyo bihe, babirindiranye igishika ko bizoza, barindiriye Mesiya. Hanyuma igihe kirashika. Bene data, ivyanditse muri kino gitabo ntibibesha, bizoshika, bizoba vyose. Ariko hari ivyo dusabwa. Igihe ca kabiri ni Kronos. Kronos ni igihe ni biriko biraba right now. Ni ibintu ushobora kumezira, ni ibintu ushobora gupima, kugereranya exact time. Muri kano kanya aha mu rushengero twicaye mu Kigobe hariko haberaho ikoraniro ry'abera. Imana yashabwe icubahiro. Imbere yanyu hagaze umukozi w'Imana pastori runaka. Ni Kronos right now, muri kano kanya. Rero ishengero, abakristo, abamenye Kristo, nitumenye gutandukanya igihe ca Kronos na Kairos. Nitumenye gutandukanya ibintu biko biranshikira muri kano kanya. Bisobanura iki? Biriko bimbwira iki? Biriko binyigisha iki? Biriko bintegurira iki? Ndavyifatemwo gute? Ugaca usanga uhuye n'umuntu, abantu mwene data unsengere, ndi mu bihe bitoroshe, ndi mu bihe. Okay, uri mu bihe ubunyene canke hari ibihe bikurindiriye? Ndafise ubwoba bw'ejo, kubera ko ejo sinzi ibyaho. Ibihe reka rero ndababwira ibintu bine nyamukuru nateguye ko dusangira kuno musi. Icambere, kumenya insobanuro y'ibihe. Nico duhejeje, kumenya insobanuro y'ibihe. Ibyo turabisanga Umusiguzi cya 3 twaje kuhasoma. Umenye kubitandukanya.
ariko kugira ngo ubimenye neza nta muntu n'umwe azi iby'ibihe kurusha uwaremye ibihe. Ingorane tugenda kuronderera inyishu mu banyabwenge, simvuze ngo ni babi, bagasesenguzi, abizi vya siyansi na tekinoloji n'ibindi byose batwigisha iby'ibihe, simvuze ngo ni bibi ngo ntimuvyige, ariko ugana ibihe n'uwuzi ibihe azokubwira ibihe neza udakekeranya ivyo akubwiye n'uwaremye ibihe. Inshuti zanje, n'umwongere wanyu pastori nkunda cyane ntashobora kukubwira neza ivy'ibihe urimwo kuko nawe ari mu bihe. Igihe uje kumuronderera nawe aba ari mu gihe ciwe. Hari igihe insobanuro twebwe abungere tubaha ziba zifatiye no ku bihe natwe turimwo. Ugaca utaha ngo natahanye inyishu, bwaca ukaba disappointed, ugacika intege. None ivyo pastor yambwiye ko murabizi twe turabaremesha, Imana igira ibikore bigira bishike, ugira uve mu bihe no munsi urimwo, ugaca utaha uvuga ngo amina haleluya, bwaca ahubwo ugapondekera rwose kurusha, ugakubitwa kurusha. None ko pastor yansengeye yandambitse ko ibiganza akavuga no mu ndimi, kubera iki ibihe bitahindutse? Siwe agena ibihe, siwe yaremye ibihe. Umuremyi w'ibihe ni wazi inyishu y'ibihe urimwo. Icya kabiri, kumenya igihe urimwo. Kumenya igihe urimwo turabibona mu Filipi ba mbere, abi Filipi 4:11-13. Ibisinda bivugishijwe n'ubukene, uko niko Paulo yavuze. Kuko muri byose namenye kubumbwa n'ivyo mfise, ndazi ico ari cyo kuba mu bukene, kandi ndazi kubaho mu musesekara. Narize ibanga ryo kubaho muri byose, haba mu gahimbo. Umviriza, waje kwitamwo zafi za nyama inkoko zingahe ndabizi, canke no mu nzara cakumenye, haba mu musesekara canke mu bukene, nshobozwa vyose. Umviriza, haba mu nzara canke mu bukene, ariko avuga ibihe. Uri mu gihe c'inzara, uri no mu gihe c'umusesekara, umviriza, vyose ubishobozwa nande? Na Kristo ampa inkomezi. Muvuge muti amen. Iyo uri kuhacishwa mu bihe vy'imibabaro, nturambigwe, ntubivemwo, kuko ntibizohagarara igihe kirekire, ni ivy'akanya gato. Fata ingingo zo kwizera Imana, fata ingingo zo guhanga amaso Imana, fata ingingo, hindukiza ivyiyumviro vyawe ubikure ku gihe uri kuracamwo, ntacyo bitwaye. Hama ivyiyumviro vyawe ubirabishe kuwaremye ibihe, ntacyo bitwaye igihe. Hari abapanga n'ibihe ngo bino bihe ngenda bicemwo ukwezi, ngo inyuma y'indwi zibiri nzobanda bivuyemwo. Wewe ntugena ibihe. Kama ninja itagupiga insomen, desomen, twasomen, ubushomeri ukwezi kumwe, amezi abiri, après 3 ans ndacashomereye, hanyuma ugume wubakiye ku vyumviro vyawe. Do not rely, build on your understanding. Reka wewe kwimena umutwe n'ukwiyica. Nturi umuremyi w'ibihe, bwiranye n'ibihe. Imana yacu niyo kwizigirwa. Ntizokwigera yemera ko duca mu bigeragezo canke mu bibazo birengeye capacity. Niko ijambo ryayo ritubwira. Muguzobicamwo, ibihe urabicamwo, ntaho bikwepera. Nk'uko umwana adakwepa askipinge gukura igihe cyo kugwa hasi, ntawe uvuka rimwe ngo yuzure ingobyi. So uno munsi abakristo b'amashengero, they want to get
bazana imbere kwatura kwakira umwami Yesu. Bukeye bwaho pastor mbatiriza ku nguvu ku nkoni, ukamubatiriza, waheza kumubatiriza agaca ava mu mazi ari apotre, akava mu mazi ari prophète. Who told you? Who lied to you? Reka ibihe bikubwire ico uzoba co Imana yaguteguriye kuba co. Cyane mu bihugu byacu byo muri Afrika nitwemerera ibihe kutwigisha kudukuza, in English kutunaturinga. Ntuva kubuye ngo usimbire ku magufa. My goodness, nta namenyo uramera. Reka ubanze umenye amenyo, reka ibihe byawe bikurikize urutonde Imana yabigeneye. Dusaba Kristo pastor umunsi barajumpinze from the babies baca bamera n'imvi, bifata nk'abatama bakiri abana. Hallelujah. Ugasanga marari ninde yakubwiye ko umutama wewe? Ibaze uvyaye umuvyeyi ngaba abavyeyi bari ngaha. Hallelujah. Ibaze uvyaye umwana ukimwonsa umunsi umwe acagwira ati mama sinshaka konka, nshaka kurya amafiriti. Uri umuvyeyi ntiwoca utasi ico gihume. Kukwezi kumwana atavuga ngo mbigori. Ushobora ati ni demo, ni daimoni kabisa. So reka ibihe ntibibesha. Hey. Turaza kwiga nuko umwanya wacu heza. Icya gatatu, nezererwa ibihe byose by'ubuzima bwawe. Ibyo tubisanga muri Korinto igice ca 10 kuri 13. Nta kibagerageza atari icukirane cyo kwihanganira cabashikiye kidashikira abandi, kandi Imana niyo kugirane kwizigirwa. Nizobereka ngo munezererwe n'ivyo mudashobora kwihanganira mu gihe cyo kugirane kugeragezwa. Izobacira inzira kugira ngo mushobore kuvyihanganira. Amageragezwa ntazobura kuza, iryo nirage twasigiwe, ariko hahigwa abihangana bakamenya ukuntu bayacamwo. Warukwiye kwiga ukuntu uronka inyungu mu bigeragezo uri kuracamwo, benefiting the experiencing that you are going through. Ivyo ndiko ndacamwo, ubuzima ndimwo uno munsi muri Kronos, nigiki ndiko ndavyungukamwo kiriko kiramfasha kugira ngo nzoshike ejo muri Kairos. Ya foto ya mbere mon frère, mu mwaka wa 2015 murazi vyabaye mu gihugu, niho nari ngitanguza ministère VY'UBUZIMA Youth with a Mission. Nari narasenze Imana yambwiye kino kibanza, Imana yambwiye commune Kabezi mu mwaka wa 2009 ndi Arusha muri Tanzania ku ishuri. Imana irambwira aho imbwiye mu ishuri ibyo twarimwo, ibyo twari turiga, twari abanyeshuri benshi hafi 200, twari dufise igicapo c'isi. Warahitamwo continent weje continent, Imana ikakubwira igihugu, ufashe igihugu, muri ico gihugu ugatoramwo province, ukarondamwo province, ukarondera district canke commune. Nta byo gufina cari cigwa hafi umwaka wose twiga dukora ubushakashatsi. So Imana irambwira kino kibanza, Imana iranyereka ntavyo nojamo kwera impamvu ndende. Muga Imana imbwira ijambo ruro, ndacavyibuka ndyamye. Ruro ndagenda kuri internet nsanga mu Burundi ikintu ciswa rirare yari Bujumbura rirare. Jewe Bujumbura rirare ntayo navukiyemwo, ntayo nzi, ndayimenye ejo bundi narakundishijwe ubusigenda umubonja Karobe na Kaboga. Muravyumva, papa wanje ni hari yanye mu Cyansoro, hari yanye mama nawe ni Gitega, niyo baje bahurira. Imana imbwiye kino kintu ntazi mu bihe ndimwo naho narindi. Imana imbwiye bino bintu ibihe bizoba, ibimbwiye mu mwaka 2009. Sawa ndasenga Imana,
ndafata ico gihe indege ndaza mu Burundi nje gukora ubushakashatsi bwo mu ntara ibyo tuba dukora ntavyo nabasobanurira abanyagihugu abahatuye amashengero ivya missiology nuko bimeze hari abakristo bangahe abakatolika bangahe abayisilamu bangahe byose ndabiheza ndabishira ku murongo igitabo canje ndagitunganya ndaheza. Iyi foto nayifotoye mu mwaka wa 2013 nari muri Kronos y'ivy'Imana ikirambwira. Ifoto ikurikira ni yuno musi yishireko. Are we together? Mwabitahuye neza? Swizi ya foto inyuma. Aha hantu nagiye kuhafotora niruka mvuga ngo barankuramwo barangya muravyumva namwe muri ya myaka. Ndayifotora ndarengana. Muravye neza hari akazu ka bleu hari yepfo. Murakabona subiza hirya foto yindi. Kara kazu karacariho ka bleu hariya. Exact muri Kronos Imana yanyeretse Kairos, Imana nyereka ivyizoshitsa. Mugabo hari banga ry'Imana mu bihe nikubwira igihe bizomara kuko si business yawe ni business yayo. From there, 2011, 2012, 2013, sinavyutse umunsi umwe ngo ninsange mfise kino kigo ciza hectare hafi 10 harimwo inyubako nziza n'izindi ziko ziraduga. Imana imaze kubaka ibintu birenze hafi amamiliyaridi 10. So, Kronos ya uno munsi iriko Kigiriki. Uri hehe? Uri mu biki? Uriko ubwigwa ibiki bigira bize. Mbega neko naca mu mibabaro? Yes. Twarayicishijwemo? Yes. Imbere ko dushika kuri iryo foto uno munsi twirukanywe mu nzu inshuro 3 tudafisa yo kuriha inzu. Imbere ko dushika kuri iryo foto uno munsi inshuro 3 uno munsi dufite capacity yo kuraza hafi abantu 200 n'amashuri ya Bibiliya. Ririya shuri dufite capacity dufite abana 760 bari mu ishuri right now. Primaire abana bavuye ku myaka 3 no munsi bageze mu mwaka w'8 n'ibindi. Ahari ubugaragwa ahari ivyatsi vyumye Imana ishaka kuhashira ubuzima. Mbere ko ndangiza emera ucishwe muri iyo mibabaro kuko iyo mibabaro ikigutegurira ivyiza Imana igufitiye. Kano gace hari mirongo myinshi ndiko ndasimana za kwibaga muze kuyandika muze kuyisoma mperaheza. Iyo hariho ibihe runaka biba biriko birakubako kajya nyene. Iyo hariho ibihe runaka biba biriko birakubako haba mu gihugu cy'u Burundi ibiriko biratobako mw'ishengero mu miryango yacu ku kazi aho tubaye mu buzima bwacu bwa misi yose. Hari ibintu bitatu uba ufise amahitamwo yo guhitamwo. Icambere aka kwemera dufise amahitamwo 3. Munega amatwi ndiko ndugara ndiko ndarangiza. Iyo uri kwacishwa muri Kronos Imana iriki gutegura Kairos yawe hari amahitamwo 3 ufise. Ihitamwo rya mbere ahamwibuka twacari kuri ya point y'inyuma kwemera ko ivyo bihe bidusambura. Wewe urafise uburenganzira kwemera ivyo bihe kuracamo ko bigusambura bikakwica tukakubura. Kandi mwibuke cahier de charge job description y'umwasi Satani tuyisanga muri Yohana igice ca 10 ku murongo wa 10 umanutse. Niyo karanga muntu yiwe nimbuta yize. Nta kindi kiza n'umwasi n'ukwiba. Ahejeje kwiba kwica, ahejeje kwica agatikiza. So wewe rero ufise uguhitamwo uremera ko kwiba
wemere ko akwica akurimbure hanyuma tuze kumana tuvuge ngo aheza mwijuru tuzohurirayo wapfuye. Depression mwavyumvise mu ntahe, wihebure wiganyire. Hari abantu ura mu gisagara ugasanga ngo jewe nukuri ngo emerera ivyo bihe cyangwa ubyange, wemeye ko bigusambura. I'm telling you the truth, mission yiwe kandi araze kwikora neza, aragirane aragusambura. B, kwemera yuko ivyo bihe bigusigamwo umururazi, kujingitwa, gushishwa, kunukigwa. Hari abantu banukiwe, hari abantu bashishwe, hari abantu bafise urwanko, inzikira. Ubabajije kubera iki abwira ngo nibihe, agushira muri kahise. Nakorewe amabi, nakorewe amashano, n'uwo nari nizigiye, nabo nari nizigiye. Abiwacu nibo bampemukiye, abiwacu umugore wanje, umwana wa. Uri kutubwira amagorwa, amaganya, umururazi waturutse mu bihe. Ibihe wemereye wowe ko bigusigamwo umururazi. Let me tell you the truth, ukemereye ibihe ko bigusigamwo inzigo n'umururazi, mwene data ntuzosubire kuza ngaha dimanche ujya mu ryango utaratunganya ubuzima bwawe n'Imana. Nishikanwa ryawe mumbabarire pastori, ntabyo dukeneye. Birivuga ngo imbere y'uko narizana ngaha ukibuka ko hari icufa nande na mugenzi wawe, take your money out of here. Genda utunganye na mugenzi wawe, na so wanyu, na sogokuruza, na nyogokuruza, na byene wanyu vyose, hamutuzane iryo shikanwa ritunganye rivuye mu mutima unezerewe ushima. Se dufise uburenganzira, I like it, ivyo bihe kudusiga dukomeye. Nico cifuzo ndabafitiye no Mose. Reka ibihe uri kuracamwo navyo nzi, mwemu w'Imana arabizi, azi vyose, abona vyose. Reka ibihe uri kuracamwo, my sister, my brother, nshuti yanje, reka ibihe uri kuracamwo bigusige ukomeye. Ishengero rya Minovame, reka ibihe turiko turacamwo bitwongereza inkomezi, biduhe kurama, biduhe gushikama, biduhe kubandanya. Sinza kubisoma ariko maze gusoma igitabo ca Yobu 42 10-17. Uyu mugabo niwe novuga ngo umuhinga canke inararibonye, ndaritoye iryo jambo, mu gucishwa mu bihe. So wewe rero utwi wawe nimba uri kubatugeza ku munzani vya jagen n'ubusa, ishiye ku munzani na Yobu, uze gusoma igitabo ca Yobu, hanyuma uze kuraba inyifato Yobu yagize mu bihe karacishwamwo. None ko Bibiliya tuzigendana, ko tuzitunze mu mazu yacu, n'utayise nkana duzi ikiganza, duzi ikiganza, duza cyane. 1 2 3 4 5 pastori 6 7 8 9 10. Muzoze gutora amabiriya ngaha anye muri nondwe, turazirondera na pastori. Ni 18 turazirondera. Ninde ngaha atazi gusoma afise ikibazo c'amaso, bidashobora ko asoma Bibiliya kubera ingwane z'amaso? 1 2 3 4 5 6. Ndabaha Bible audio, isezon rya kera, isezon nshasha, akapareye keza karimo Bibiliya yose, muyumvirize muyiheze. Nzobuha pastor, ndafise ubapare Bibiliya twarekuye muri bino bitabo, tuyishira muri audio yose. Ubu unye abanyagihugu mu mitumba, abize n'abatize barumva ijambo. Hallelujah, barumva ijambo. Dufise vision yitwa ending Bible poverty, kurangiza ubukene bwa Bibiliya.
Imiliyaridi 10 z'abarundi bose bateza kuba bafise ijambo ry'Imana. Either mu ntoki barisoma canke baryumva. Ikindyohera kuri Yobu, ibibazo Kronos na Kairos yiwe, Imana ivuga ngo imwongereza imyaka 150. Iyo niba ndashaka kongezwa imyaka y'ukubaho, emera endurance, emera imibabaro uri kuracishwamo no munsi. Abashakashatsi, abahinga, abaganga muri ngaha barazi ingaruka z'agahinda n'umubabaro bivanye na situation uri kuracishwamo. Ndamaze kuja kurikira hospital ako kabiri ndiruka numva ko ngwaye ndemvye ngira nikubite hasi, umugore akata imodoka arayikatisha banshikanye yo barampima muri vya vyuma Jagan ntangwane mu office taha uruhuke. Ndavuga ni what? Umubiri ukuranja ndawereye, taha uruhuke ntangwara ugwaye. Nari mu bihe bandugu, ibihe biragwaza. Yo, malaria ntigwaza, ibihe biragwaza. Uvyuka mu gitondo ukimva ati uno munsi naho gamana. Bayo, ibihe biragwaza, ibihe biratugwajije abarundi. Ariko duhumure! Duhumure! Seasons, imvura iragwa ikagirane ikahita. Ici riraza rikabisiki urushana. The time will come. Biha umwanya. Impamvu duca muri ibyo bihe n'ibindi byose, icambere ni kugira ngo ducishwe bugufi. Ducishwe bugufi. Turasanga muri Korinto ba 2:12 byo nta muntu turamuhaye. 12:7. Kandi ducishwa mu bihe kugira ngo turushirize kwizera Imana no kuba ariyo dushira kwivyizigiro. Ikindi, iyo tuko twacishwa mu bihe nugira ngo ukwizera kwacu kugirene kugezwe. Nta muntu nomwe, nta muvugishwa nomwe usanga muri kino gitabo Imana itacishije mu bihe. N'uyu umwe bose yarabacishije mu bihe kugira ngo ibasuzume, ibone ko bakwiye, ibone ko bashitse. Haleluya! Kugira ngo bashe gutwara message, ubutumwa ibahaye. Turi kumwe? Muranyumva? Nibande ngaha anye batinya examen kwishuri. Je hagize examen nacangwara kabisa. Test, exams. Hagira umunyeshuri ngaduze uko yahejeje adakoze exam. Diploma yiwe andazi kutonga muri no shenge twase n'aba ninde. None abakristo kweki dushaka guheza tutaracishwa muri test. Umenya capacity y'ubumenyi n'ubushobozi bw'umunyeshuri umukoresheje ikibazo. So the question I have today, ni bande biteguriye kwakira ibihe Imana igombe bacishemo? By the way, nimuduze ibiganza mwihuta, nimwaze muri bwa buvugishwa ngomba mvugishwa. Ibihe bibi. Duze ibiganza. How many? Ninda nezere, none examen haruje kuyikora anezere ngo jewe ndagiye ngo genda ndabukwakwanye. Umunyeshuri wese ni ufise ubwenge injene kurusha abandi bose, hageze examen uyikora witonze kugira ngo uronke amanota meza. So ni bande bitegure guca mu bihe Imana igiye kubazanira? Ni bake. Icanyuma ca kane, kumenya ibihe by'ubuzima ugira winjiremwo no kuvyitegurira. Oh my God. Itanguriro 8:22 ntitwasoma. Uwari kunsubiza inyuma kambaza mu mwaka wa 1996
ati jagen nahise imyaka 14 ngomba nice mama wawe ndamutware na papa wawe ndamutwaye witwa umwana w'imfuvyi nukuri uwo muntu canke ico kintu canke iyo mana sinaye kuyemera kubikora ariko ivyo bihe vyarabaye ndabizi ntabizi imana yari kwirantegurira igihe ndimwo uno munsi kuba ico ndico uno munsi imana yacabwe icubahiro nsubije ivyumvira inyuma ndavuga ngo ndakabona mbaye imfuvyi kugira ngo mbeho neza mu bihe mbayeho no munsi kumbure mama na papa baza kugumaho sinitwa imfuvyi uno munsi simba mfise umutima nk'uwo mfise simba niyumvira nk'uko niyumvira ni bande bazi ko abantu ba mbere bateye imbere kurusha abandi ari abana b'imfuvyi mwari mubizi mu budandaza muri business murazi abantu bakerebutse ba mbere n'utwana kubera iki kubera ibihe ducishwamwo naraburaye kugira ngo ntaho uno munsi abashonje pasta sindiyo jewe ngira ngo no ngaha ndabaravye hari n'ubwo ati wewe kirakumenye wewe kirakwigisha kabisa mfise amaso kubera ko naraburaye ndabuzindukira ndabwira naraburaye ndabizi uno munsi ndashima imana ko saison yanje my season yakiriya gihe yantumye mba ico ndico today in this season right now haraye hapakuruwe container y'itoni 200 z'umuceri uvuye muri Amerika mu nzira pasta hari zitatu ahubwo murondera abashonje n'abagowe tugende kubagaburira ishengero haleluya uku kwezi kwa kabiri kwa gatatu mfise ama container 6 ari mu nzira aherekeranya avuye muri Leta Zunze za Amerika uyu mwaka mfise ama container 200 yo kwambika abagowe no kugaburira abagowe kandi impuzu nshasha do karite ibirato byo muri Nike impuzu nziza kubera iki naragenze gusa nibipiga kiremo hapa ikindi gishira ko ngaha ninde yambaye kaukani kuvaye narazambaye hamwe imesi uniforme ukayizindukiramo abandi bana kwishuri bagutwenga ukasubirayo ntubivemo mu kwa ukashona gasuri gatabuka yo impuzu ntitabuka aho yigeze gutabuka ikigandi twaye party yose my season ico gihe vyangize ivyo bihe vyangize to be who I am today. I am stronger than before. Mfise nkomezi kurusha izo nafise kiriya gihe ndazifise kuko ndazi nzare carico ndazi kwitwa imfuvyi carico pasta telefone ino sahivuze hari ubwana bubiri buhejeje kubura papa na nyina wiwe mukayanze hari anye natsi imodoka igitoro kitari kihari ubwo bwana ndabumanukana ndaburera mfise abana b'imfuvyi bampamagara daddy kubera iki ibihe. So who is ready kwakira ibigihe bigire kuza? Either sindababesha mushake mu nkunde pastor ntazosoye kuntumira sindababwira ngo vyiza vyose vuga uti vyose turabura bacu tubakunda ntavyo duhagarika ivyo bihe. Who are you? Urinde wewe? Nibindi bizodushikira ariko twitegurire ibihe ko tubimenye reka tuvyitegurire ibihe vyaremwe n'Imana hanyuma icanyuma dusenga emerere Imana ihingure to fix gushira ku rutonde ibihurimwo ibe ariyo ifixinga ibihe vyawe. Simvuze ngo nimo planning ahead of time. Nimo tegura igihe, tegura plan si bibi. Itegurira ibizoza si bibi. Mu mabanka bango ziganya twitegurire ibigirane
ibizoza bazita ngo uduseke ngo ama epargne n'ibindi byose ubazanye n'abana tutaravyara utaranamenya ko unavyara ngo barabitegura abadandaza nabo nyene ntiboroshe bariko dutegurira ibihe bari muri business bariko gutegurira igihe wowe utanazi kuzoshikamwo uri umusore tangura kuziganyiriza abana naronka n'umufiyanse usiko mwakabije abadandaza muri ngahandi vyoroshe bariko batwigisha kwitegurira Kairos. Ni bake mugabo bazotwigisha ukuntu twosanura twokemura ibibazo dufise mu bihe turimo. Ni bake bazokubwira. Ni mu nzu y'Imana gusa. Haguka dusenge. Ndahejeje nanarengeje ko. Haguruka ndabarungike mu gihe cejo. Umviriza ni two things. Nta caha wakoze, nta kosa wakoze, ibihe nibihe bifise umuremyi wavyo. Choice yonyene ufise, uguhitamo konyene ufise, nukwemera ko ibihe bikugirane bikwisha canke bigusigamwo iki umururazi canke ukemera ko bigusiga ku rugezo rukomeye ukuze uzi kudifferentiatinga ibihe. Abakurambere bari ngaha bakera baturusha mu myaka. Imana yahaye ubumenyi kandi Imana ibahezagirire. Barazi gutandukanya ibihe. Niba uri kurahura n'ibibazo wa mujene, wa mwigeme, wa mufasoni, wa mupapa, wa mukozi w'Imana mu kino kibanza, ntushobora kwigendana wenyene mu bihe uri kuracamwo. Rondera abagufasha. Praise Jesus. Hallelujah. Turondere abadushigikira mu bihe turiko turacamwo. Mu bihe nk'ibi mfatireho kano karyo. Ibihe turiko turacishwamo nk'abarundi ni ivy'igihe. Mumbabare se mvuga ngo gito canke kininiya. Sije nagenye ibihe. Tutureka kubeshanya. Ni ivy'igihe. Vuga uti ni ivy'igihe. Mawugira ndabaremeshe reka tuvuga ngo ni ivy'igihe gito. Ariko nta ukizi ico gihe gito. Shobora kuba imyaka 3 muca mu nyanka mu ntera amabuye. Shobora kuba umwaka umwe eregeje mu gitondo tuvyuka ibihe vyahindutse. Vyabaye vyiza. Haleluya. Reka dusabe ubugeni ibihe. Reka duhamagara ubugeni ibihe. By the way, tumubaze Mana mu bihe nk'ibi tuko turacamwo utubwira iki, utuganiriza iki. Tuyemerere tuyibwira ibihe. Nshaka gusengana namwe. Let me ask the team to come here and the pastors. Ibihurimwo birakuruhije. Ibihurimwo ntunabizi impamvu ubirimwo. Sometimes umvenga otuma wipfira canke wovaho ukaruhuka. Ugasi uwo muti ugukira no kuva mu bihe urimwo. Reka gusaba uduze ikiganza cawe. Nimba uri mu bihe runaka. Ndabirimwo nanje ndabibabwira. I need to see my Kairos. Nshaka kubona umwanya wanje ubwiza bw'Imana. Mu bihe nk'ibi Imana. Mu bihe nk'ibi sinzi iyo ndimo ko muyizi. Ndakwifuza Mwami. Ndakwifuza mu bihe nk'ibi Mwami. Kadusenga Imana. Mwami Imana, Mana ugororoka, Mana utunganye.
niwe mugenga w'ibihe, uri hejuru y'ibihe, nukogwako n'ibihe, niwe muremyi w'ibihe. Duciye bugufi rwose imbere yawe Mana, utwibukije yuko hari amahitamo yuko twemera ko bidusambura bikatuzanira umururazi, canke tukemera gukorera ku bugingo bwacu dufise ivyizigiro yuko ibi bihe bizodukomeza kurusha. Ndasengeye abariko baraca mu bihe bitandukanye na jewe ndimwo, ndasaba Mana ngo udufashe, udufate ukuboko, imitima yacu Mana wigumbire mu izina rya Kristo Yesu. Gumbira imitima yacu Mana, duhe kubona ukundi gushasha, dutandukanye Mana mu vyiyumviro byo kunanirwa, byo kuraba inyuma tukihebura, ahubwo dushira mu ivyiyumviro vy'ivyizigiro. Ruzuza Mana imitima yacu uko kwizera, uzuza imitima yacu uko kwizigira, ngo kwizigira ku bihe biri imbere. Mana Dawidi yarasenze avuga ngo mba narihebuye iyo ntizigira kuzogirirwa neza mu isi y'abazima. Natwe turiho uko twizera kuzotugirira neza mu bihe biri imbere. Ibihe byaba bibi, ibihe byaba byiza, Mana unutube kure. Umuririmbyi yaravuze ngo numbe kure Mana, nube kure ishengero ryawe, ube hafi wo wese abakwambaza, umube hafi Mana. Rabi ishengero ryawe, ndasengeye abariko baraca mu bihe by'ingwara Mana babe hafi, ubibutse yuko ari ibihe by'amagara meza. Ndakweretse abariko baraca mu bihe byo gukena, byo kubura, ubibutse ko ari ibihe uzoshobora kubahaza. Mana twigisha guca mu bihe tukwizigiye, tukwizeye, tudakekeranya, kuko uri Imana yacu. Turatura kugira neza kwawe kwibihe bidashira. Uri Imana yamyeho iriho, uko wari uri ejo ni kuri uno munsi, kandi kuzohora n'ibihe bidashira. Izina ryawe ryonyene rishigwe hejuru. Mana ukiza abagwaye, ubohora ababoshwe, usubiza umunezero abawubuze, ubibutse ko ibihe bihana n'ibindi, kandi uri Imana igenga ibihe. Izina ryawe rishigwe hejuru ubu nibihe bidashira. Twese dukoma amashuti amen.